abendi wayo yego aja mu Rwanda ukora amakolabo mugabo ugasanga naco vanye ari umuntu akwansa abakwansa ari umuntu avuga ati Freema Boy ndamwanga c'est fini benshi batazi ko Estanish nije namushize muri game. What's up guys, ndabaramukije cyane kuva aho muri hose haba hanze ngahe wacu mu Burundi, ndababwira yuko ndabakunda cyane. Ijyo ni ryari nyene ryumwe akunda kubataramisha anababwira ati ni vyiza na birarondegwa ni vyihutagizwa birarindigwa. Nawe suyundi ni The Brave umusesanguzi kuri Motivation Plus Media TV mu gihe nyuma ya kamera turi kumwe na Social Boy. Reka tubaze tubashimire cyane mwe mudahengesha nyagira subscribe mukagira like commentaire ndetse tukabona n'amashare yanyu ameze neza cyane tubabwira ati much love twongera tunatubira n'abandi bataraza tubabwira tuti karibu ni muze mudutera inkunga kugira ngo ducikane entertainment yacu y'u Burundi hejuru cyane. Uno munsi rero ndabafitiye umuntu akomeye cyane murakunda kumwumva cyane, ali romantic by the way, arakunda kudurimbo turi pose pore pore akakubwira ngo dusma akakubwira ni nzindi tuzagusesangurira hamwe kugira ngo mushore kumva neza uwo ari we ninde no mubogosman ameze neza cyane. Si babandi bafite inzara yarari yarahaga amazi guhaga aca yumvira kuja muri studio kugira ngo azaraba neza. Ninde? Ni Freema Boy cyangwa bien Freema niwe turi kumwe. Reka ngire ko ndamuganiriza ndamuramutsa kugira ngo muze kumenya vyinshi cyane kuri we hama tubone kwinjoyinga kuno munsi. Freema Boy reka ndakuramutse cyane. Yego meze neza. Yego kabisa. Rero kuri Motivation Plus TV turakunda cyane gutanguza umuririmbyi n'akantu gashasha. Okay kadutangura ku kintu kimwe abantu bakunze cyane. Yes. Ni wewe kirato naronse kinkwiriye sinshaka kuchambura ngasitara uranyemeza ukanyuzuza uranyemeza Social Boy Freema Boy. Yes. Baby no mini wako usiwasikie wazushia tupo salama na wangu wa mana ni wewe naisemwo yo Social Boy Freema. Yap. Urazi none Freema ikintu cyo nakubwira bwa mbere. Yego. Isura ofete iragusa. Umengo nyine uri romantic cyane. Sinzi ko muzabwa misosore romantic. Jemo ndibaza yuko ndi muhira ikintu cya mbere sose. Ndibaza ku mbegwe. Canke mbemeze neza. Freema uri gusoreka go ciza ca mbere twavuga ko kiri karatona mu gisagara kimeze neza abantu bumva ngo only you merci sana. By the way congratulations akarimbo kameze bien sana. Imana igwezagire. Ni indirimbo wazanye mu store twavuga ko tutamenyereye cyane. Estelle ikintu gitangajije uzi ko twabonye ko ashoboye. Merci. Ujya mwigeme ndaza kubaye inkuru yabo. Abantu benshi bakuma bashaka kumenya inkuru y'uwo mukobwa. Estella nasanzwe afise ingabirana. Kandi yarabikoze neza. Bien sûr. On you isohoye haheze amezi atatu wari warasize igikogwa hanze cyitwa Lolo. Ofise ingene ufata indirimbo zawe ku mezi atatu ukabuzanye ako kabanga we wagatoye gute iyo strategy yakujemo gute? Donc iyo ufise Imana igwezagiye ugabo ufise ukuntu ugira ivyo biganiro ukuntu ugira uyo muziki ukagira na ma video si vya bose jansora audio video Imana aramezagiye ni kuvuga yuko kiri umunini ndafise strategy jena management fit mugabo ndafise abantu novuga banshigikira kandi sindabashira habona ndibaza yuko dufise n'izindi ndirimbo nyinshi ziri muri studio aho ngeze jenshi akantu ko mvuga ati mbone n'abandi barenzi bagenzanje bateye inama cyane nabo bamo bafise ingabirano zo kuririmba mugabo benshi bakarira support. Ico nababwira coco kuri Estella no mukobwa yaririmba akapela indirimbo z'abandi. Igihe nagiye kuri studio nasanze umukobwa ariko ararira abwira producer fasha basi indirimbo imwe. Producer amugira ati nawe no guha indirimbo niwomenyekana
mugabo nce ndamubwira mukobwa aho rero igena meruka tweruka kubona na nso ijya ndirimbo yanje Lolo acambwira ati Frima Boy shaka umfashe naramubwiye après yanyandikiye ndamwishura après y'ukwezi kumwe ndamubwiye ati so uri tayari tuje muri studio wamwisuye après y'ukwezi kumwe yapo nari busy aguma kwandikira yapo ambwira gushika ambwira ati Frima reka kugara urumva cyane uva ko ari ikintu ki umbwiye ko je ko ngara wacyumva baye tushukuru ngo ncana ati none uri he cyane ndamamagara yego ambwira ati Frima Boy je ndoto yanje nshaka busa ngaragaze impano yanje bayibone uzobukoze imana izobigwezagiye cyane ati none nokora gute cyane ambwira ati reka je nkora indirimbo nawe indirimbo mbe ndagusabe featuring abantu bazoti ninde Frima Boy yasavye featuring sinamusavye featuring kugira ngo je nduge washatse kugaragaza impano yiwe yiduze ico gihe umukobwa naramutere aho rero turabonana kandi aco kwezi cyane mu telefone inyuma y'ukwezi bati uri tayari tuje kuri studio ejo no Frima ikakumbesha ico gihe namwe durire kwa Master Music yashise namu programme yari ya 14h we yashise saa 5 acamwe ati nashise kare ncamwe ati okay babwire baguye icufata ngendaza generally narushe mva mu nzu cyana mbara 14 nja kuri studio umukobwa kuko generally naramungukiye amajambo aririmba kwa afise ingabirano n'ivyagorana tuja muri studio ndabwira ati teme indirimbo only you cha dukora umuziki wa bien ufise amateka producer aramushima umukobwa rero dukoranye indirimbo byo ndamubwira ati reka tuyitange Frima muzika lindira rafise part kora agenda afise ukuntu indirimbo zanjye ndazigira aciye indwi zibiri ndamubwira ati itegure video ararira twakoze video ubwo rukundo niyagumva uri kuramwereka yabona ko ibintu atari benshi nagomba mbwira abandi baririmbye cyangwa abafanzi bavuga ati ushigikiye umukobwa ngo mbure mu bamusohokana cyangwa ibyo ana kimwe tufana atari muziki gushika nubu abonyeraza kubivuga gushika nubu aguma nshimira ambwira ati arahantu yaciye aribona baguma bamugira ati kwanza nubu reka ico no shaka kubwira abantu yamaze kuronga management biciye kuri je yaronse abantu bamushigikira bari hanze vuba bagiye kumushira habona niyo ndirimbo yiwe ya mbere agaragayemo niyo ndirimbo yiwe yerekanye inamuhaye na connection ku bantu bo hanze bro urazi ikintu kibe kinangajije ukuntu wateguye audio uramurukira amajwi araririmba hama wongera ucumushira karire muri video vyageze gute ubona vyaramworoheye cyane kubitora mu gihe ryari rya mbere gamene ni wavuye irambe gokora je igihe yararize tuko turashora video yagomba amati Frima Boy ushaka byose ndabikora shaka ko sexy ati no ari ahantu indirimbo zanje shaka ko zirengana me dukora ibintu bya bien umukobwa arakora adifatamo muri video make up urumva ivyo wewe ico yazanye muri video yazanye impuzu izo yaje yambaye ibirato byamusanze yajya byose wa make up yari yajya bamubwira ati vaja ku mutwe wa Frima Boy imana urumva direct amugati bajeje umukobwa yava hajya location ingo urumva ni kuvuga byose byashika wowe yaje yambaye ikabutura n'udupapa mugabo ibindi yabisanze hajya ni kuvuga nagomba namwereka yuko umuziki dukora ari ikintu gikomeye cyane iyo urakora umuziki benshi bavuga ati wapi nta buryo burimwe mugabo wowe nyine azoshinga inaye niyo mpamvu ndiko ndavuga rero mu baririmbyi bamwe bamukora umuziki tumenye kwidandaza je uno musi Frima Boy ndacakeneye support mugabo je ngene n'abandi baririmbyi bafise apana je abandi baririmbyi bafisa mosozi bro umuziki uguma bashaka banataka kutoboa uno musi unoshaka kubwira ko benshi batazi ko Estanish nije namushize muri game Frima do ako katemonyage vyagenze gute tubwiye ikirato ijya ndirimbo ikirato Estanish ararimba gospel ari umurinzi mwiza wo muri gospel yakoranye indirimbo na EMI kuri Indonyi Imana uzoiraba uzoibona wandike EMI uzobona Estanish après nga ijya indirimbo ikirato ni ya kabiri abayizi ikirato ni yari ya kera cyane ikirato yari indirimbo ya kera ico gihe twayikoranye na Estanish jewe nkenye Estanish nawa Kenya wari bwabo mu bogo eba nari nonze Estanish acambwira ati Frima dukore
indirimbo nje namusavye collab tushata muri studio umuntu yayikoze yitwa Guido Mario ari muri Amerika iyo ndirimbo turayikora indirimbo ya bien rero agera ahantu tugira amasanamu Estanisha avuga ati indirimbo ikeneye vraiment tugira ibintu vya mariage ibintu byuko usanga dusaba ama dépenses je nyenye na Kenya tufatira turinde nitwaronga amafaranga tuzoyikora indirimbo turayireka nk'imyaka ingahe Estanisha araduga naje ndaduga ndavati Estanisha uhageze ko twakora iyo ndirimbo rero ashaka Filma Boy ubu nibigikunda urumva yacha urumva Estanisha yacha duga consume ashaka Filma Boy ndafise management vugana na management yanje management ya Estanisha yaranyeretse ibintu nokora byinshi bimisaba amafaranga mugabo warayatanze kandi ari wazanye yamari ari ikintu kimwe nagomba mbwira abantu Estanisha nagwango ndamufitiye mugabo ndashima ukuntu yafashwe na management igiye kugira ngo ijya ndimo turayisubiyemo kandi kwa Keremey Pro Estanisha ati Filma Boy vugana na management yanje je sho kwanga gukorana nawe management ya Estanisha sabe uburyo bunini cyane cyo kinaba muri rohero ubwo ko muri Estanisha barababwiye ngene ivyo mwacanye Estanisha ico bamubwiye ati Filma Boy akuzanire border nje kurihira kuri buki baranciye amafaranga menshi urabe rero video ni jewe ni wewe byose Estanisha nawe yaje yiyambariye gusa panaro mugabo impuzu zose zamusanze yagiye makeup nukuvuga namweretse yuko Filma Boy ngundo ibikorwa byo ukundi ibikorwa rero ico giye buki namuzaniye Estanisha visit ati namaze byose mwatumye ariko benshi bakunda kuvuga ko ari Kidumu yamuzamuye kwijya Kidumu yamuzamuye ego mugabo jewe namuzanye ku mugaragaro mu muziki y'urukundo kera yaririmba ivy'Imana bega ndirimbo mbwa ni twayisohoye ngo turayigumije kugira ngo tuturonge uburyo tuyikorere mugabo cha tuvuga ati iyi karite ni ya kera cha tujya kuyisubiramo urumva cha dusora ikirato abantu barayakira neza indirimbo yabaye hit vraiment kuri YouTube turabona ko yarabwe cyane ego niyo mpamvu niko ndavuga gutya Filma Boy umuntu nkunda abantu indirimbo novuga ko yanwaye amafaranga igikirato na Estanisha nararishe management Estanisha yashutinze kora n'umuntu afata igazi iri hajya rero nanje ndi muri vibe y'indirimbo ikirato uzurabe video Estanisha yamaze kuba bien atamba wenyene yari yakubisema ga pressure yameze bien numvuze ati rero nkeneye abantu ba supporting indirimbo only you nakoranye n'ujya mu igeme numushasha muri game umugabo ngene ejo nawe nyene azosumba agede namudandaje ndiko ndamushira anya abantu bamaze kumubona no munsi yambiye ko ndacafise ibibazo byinshi kuri ijya ndirimbo only you ikintu cambere shaka kukubaza imaze kuja ku mugaragaro indirimbo irasohotse barabonye umwigeme mushasha yakoranye na Bien Filma mu minota ya mbere bakiriko bayiraba we waronse feedback zimeze gute nashimiye commentaire y'umuririmvyi Olga Rori yamwakiriye neza amuhikaza ujya mwigeme welcome kandi good vibe Larry Joe ba D1 ama commentaire menshi cyane nukuvuga je ijya ndirimbo nari nzi yuko ko ari frappe kuko yari fise vibe reka ndamushimira wo mu producteur wanje yitwa Fiji Hitmaker arabizi cyane bo Jecho navuga cyane nyene kwijya ndirimbo ibashikira abantu cyane kuko ni indirimbo ya bien ni indirimbo ushora kuraba uri kumwe n'abavyeyi bawe cyane ni indirimbo ushaka kumva uri kumwe na papa wawe na mama wawe ni indirimbo ushaka kumva ku mariage niko ni indirimbo itari mu vy'ibishego kuko arantu navuze ati bazokubwira byinshi ngo Filma gendana na benshi nakunze wewe tu je t'aime beaucoup comme un fou beaucoup rumva donc na ivyo birazwi ushaka gukundana n'umukobwa kubeti wewe wambira byinshi mwaho ijya nibyo mvuga bishikira abajene turimba indirimbo bibaho si ivyo gusa indirimbo twayibonye kuri page za Facebook zitandukanye z'abaririmbyi tuvuga ko bakomeye mu Burundi twogenda kuri Big Fizzo kwa Satbi hose baragusupporting Filma hari ukuntu vyakurenze urumva karica wivuga Filma wavyakiye gute vraiment na postinze Fizzo ndamushimira nibwo bwa mbere reka ndabivuga imbere y'Imana narinze muri career yanje narimba imiziki
Fizo nigeze posting ego mugabo ya posting ziga ndirimbo yanje ego cavuga ati kweli babutumwa turakora ngo bashikire ego Satbi avuga ati indirimbo playlist yanje indirimbo zuku kwezi irimo yeah only you Afrima boy irimo iga yiwanje n'izindi azivuga irimo ego ndamushimira Satbi nakajya kantu yakoze bati ku ndirimbo aguma yumviriza iga yiwanje irimo no kuvuga rero ni ubutumwa yatanze mu bantu ziga ni message envoyé aba DJs bakundiki bakunda kuba bari ko barabona indirimbo yiwanje vibe iratambika indirimbo oyikubita ahantu hose abantu bakahaguruka cyane rero icyo no saba abantu baba bakunda umuziki ndundi icyo no saba abantu bakunda umuziki ndundi badufasha badusupporting Jeffrey my boy ndafise umutima sikuvuga ngo je nshaka je nyene je naho je yavuze ati arabandi baririmbyi bagiye kuduka Imana ibishase fite nabo project yabo kandi nibarimba indirimbo z'urukundo z'Imana mugiye kugaragara tugiye gufashanya aho inambwe yanje ako fise gato tugasangira n'abandi ni kuvuga mu Burundi ikintu ca mbere nabonye abarimvyi b'u Burundi badakundana mugabo biko biraza ko ubu ba legend batanguye kudushigikira dukora ibintu bakabibona ni naco ngo ndagomba ndakubazi benshi baravuga bati ikibazo kumbure kiri kubaririmbyi ntibakundana abandi nabo bati abafana bacu kabisa barahoba bafana baririmbye bo hanze ubu mubona gihagazeho ikibazo kirareka mbire cyane cyane aba DJs aba DJ biwacu bakubonye muri club toge twinje muri club niyo bavuze indirimbo zacu Afrima Boringa agaca kubita indirimbo ya John Liu kubera kubonye kimoto ari kumwe na Lavage this designer bavuze indirimbo zacu gusa ko batubonye mugabo tudahari bakubita Niger bakubita abanyarwanda rero abafanzi b'u Burundi nibabareke ubwo se bya bindi byo bamujama bakoresha umwanya mu Rwanda yaje avuga ati yagiye mu Burundi yasanze indirimbo nyarwanda zo ziganje mu DJs si bya bindi nyene yarabivuze Bface yigeze kuja mu Rwanda DJ yigeze kuja mu Rwanda Bface yigeze kuja mu Rwanda bamugira ati by'umuziki w'u Burundi birabaraba ni mukora umuziki mwiza kuko abanyarwanda ramwe bavuza hariya kubera bafise imiziki myiza na muziki myiza bafise kuturusha mugabo ico baturusha niko tuba support mugabo ugiye mu Rwanda uja muri club na indirimbo kugira ngo bavuze indirimbo yo mu Burundi nimbaka haciyemo bacishaho imiziki 2-3 mugabo ayiwacu bazisubizaho nk'icoro zitanu ni kuvuga iki rero abafanzi n'ingene kinyarwanda n'u Burundi bigomba gusindira abafanzi b'umuziki ndundi baca bashaka kumviriza zige indirimbo z'abanyarwanda zikaba hitinga ni kuvuga naho tosora indirimbo mugabo ugasanga yakora saba indirimbo y'abanyarwanda no kuri radio gutubwira amakuru ya Harmonize ijya hejo nari ku kiganiro ngo duwa amakuru ya Harmonize cyane mugira journalist wumvisha uyu agusaba amakuru ya Harmonize kubera iki muhama muvuza indirimbo za Harmonize nimwavuga amakuru ya Afrima Boy mukavuga amakuru ya Lolilo mukavuga bazovuga ati muduwa amakuru ya Mukombozi mugabo no munsi yavuga amakuru ya Harmonize kubera iki muba power rero ico onyi nico cicu muziki wacu but parti ya journalisme baba micro kuma radio ujya mwanya vuzi indirimbo z'abarundi ariyo ku radio ni sawa ari biganiro byose bivuga indirimbo ndundi gusa no urumva ari umujournalist ushaka kuvuga ego bigahera amasayo ni 30 minutes agaca agenda bakabandanya bakubita za bana Nigeria nakamaro kubita indirimbo gusa avuye hajya ni ndundi ugura indi radio ni ndundi ukugura indi radio ni ndundi icyo uvuga bye film uvuga ati dukubita indundi zacu ndakwaga 80%. Buja FM yigeze gutegura ikigani concert dunda na Buja FM ari umunyamahanga harimo ijya concert abantu nibuzuye kuva saa 5 cyane kuva saa 5 bagize abarimvyi bose mu Burundi bazo bari haje abantu baje kuri amatike kuva saa 5 mugabo ngaha nabigihari kubera iki Harmonize yaje ngara aruzuza kagera ariko namwe burabidogera cyane yuko Fizo yateguye festival arahomba mugano si kubera iki kubera iki
nimwakundishije yuko ko umuririmbyi w'umurundi ariko ategura festival tuyishigikire abantu bose bayisupporting mugabo suko mugabo ngahaje abaririmbyi bo mu Rwanda bakuje bakurikirana Biz Melody Africade bazangana abana bacaruka sha bafise hiti zibiri no ivyo nizo niko ndavuga rero ugasanga aba presenter batuma ko baririmbye nibo babesha aba boss ngugi ari hiti bamagarabo ari umutipe wo mu Nigeria yaje kuririmba ngaha aririmba indirimbo y'amapiano sindamuzi Costa Titch Africa du Sud yarimbiye hajya kuri Zion Beach or the beach iyo ndirimbo yaririmbye inshuro 5 acashira micro hasi indirimbo imwe yonyene yorira indege uramwira indege araza ashira micro hasi ubana kubaze warakurikiye umuziki wo mu Burundi cyane uraza amateka ya Christophe Matata ndayazi yamaze imyaka ingahe muri Belgique ari umustar simike yarafuye ushaka kunyereka inzu yasize mu Burundi nta kintu kimwe uretse na Christophe Matata na Chanjo wa Messi nta kintu kimwe yigeze hasiga bijya n'ivyo biguma bikurikirana umuziki w'u Burundi uno munsi Kidumu Kibido ari muri Kenya afise parcelle naruba gushika n'ubu iracari chantier bivuye kuki ari kweri iki tudakundisha abantu imiziki yacu bose babe abastar mugabo ugiye muri Tanzania baririmbyi bejo bafise amaranje rova zirenze bakoragurira abantu amazo mu mariage Harmonize ni bejo ba Diamond ni bejo mu muziki yonga mu Burundi mugabo kabuki mu Burundi toge twarusha umuziki abanyarwanda mugabo no munsi abanyarwanda bari hiti kuturusha kubera iki udakundisha abarundi umuziki wacu kandi rero abarundi Frima bavuge uri kwendumva kuri kwerekeza kuba boss abategura ibiteramo niko navuga ati anyi sponsor ziriho kera arubuni nditwa Fabrice Birori twari kumwe ico gihe yagiye gusaba sponsor muri Smart gikora Smart bamuha amafaranga 1,15 kera bamubwira ati show yawe risha ku buntu abarimvyi bazo kwambara imipira ya Smart cyose turayambaye bamuha sponsor ziriho mugabo nga rero kugira ngo uje gusaba sponsor ngo ati genda sha barundi abo genda mpuwa dutesha umwana na muziki wanyu kubera iki nibabakundisha bagiye ababoss ni kubera iki Frima bipfira ministre wa jeunesse wa sport ni kuvuga imico kama w'imico kama nakara nakore nadufashe adushikirize ubutumwa bwacu kwa perezida wacu dukunda mbega ubuzi yuko mu nkino biriko biraza za basket bariko haba sponsor abakinyi benshi bariko bagenda mu muziki naho abari byose maze tuvuga ati mu muziki bamushikirize perezida afise kuvuga ijambo rimwe abagwiza tunga ni mukorane n'abaririmbyi abe gospel abe sikila abe nuze abakinyi b'amareresi uno munsi ugasanga abantu bakora kina amasinema y'abarundi nyene bakora ikinira ngaha ugasanga isinema yiwe iravumye mugabo fake na n'ibihumbi 10 yayikuyemo abendu wayo aja mu Rwanda ugura amakolabo mugabo ugasanga naco ariko mu bindi bihugu baca batera imbere raba Kanumba raba bandi aba Tanzania rero deba iriyo ngato turavugana ku vy'umuziki w'u Burundi nitwebwe nyene tuwishe twikunde Jenso indirimbo no munsi ndayirungikiye TV yanyu mukampostinga mu mapage yanyu TV kanaka ikampostinga TV kanaka mugasheyinga urazi mwebwe indimo yanje yoshika he yoshika kure cyane ari naco ngoma ngarukeko indirimbo iri kirarabwa niko ariko nibaza ko atari ku rugezo wewe shaka ni kubera iki biriko bipfira he Frima biko bipfira ahanyene dakunda ivy'iwacu tudakunda umuziki wacu kandi ahanyene kana kubwira ari umuntu akwansa abakwansa ari umuntu avuga ati Frima boy ndamwanga c'est fini ari umuntu avuga ati Lolilo ndamwanga c'est fini amashozo nga ziza kukamwe kukimenyane babandi nyene mu Giswahili twavyita kamuchongo bana uraza kuri show bana ari ni show ya Harmonize tuza kugwaya mugabo uzuririmbe
Abana yumvise ari umuntu aziye kumera kurimba no kubuntu. Araba journaliste bamwe baduhamagaye ngaho. Ari show yabenga mu kinama. Batubwira ati ngo mudufashe namwe tuzobafasha promotion. Iyo ni uko niyo message ushaka kubwira umuririmbyi. No. Ahubwo bumubwira ati dufashe dufise akantu gatoyi me ko ari radio umuntu ndabumva ko nayo ushaka kumfasha ibindi mugabo ari abantu batazi gusaba rero umuziki wacu kufira ngaho akanga gusupporting umuziki mwiza akaja gusupporta indirimbo iri mu bishegu kugira akweke kwa kwanga gusa mugabo rero bajya batwanka ubu tuko turakora kandi tumeze bien Frima aho nyene ndashaka umbwire urabona yuko ivyo bibazo byose ubibona urasora indirimbo ntiziheze ziduga ku rugero wawe wipfuza wewe nigiki gituma udatika intege ufise self confidence ingana gute merci jewe naramaze kumenya umuziki uburyo bwo gusora video ndabufise audio ndabufise bo BD wanje nijya nyene ishaka sinzi ngene no bivuga kandi vuba nagomba mbwira abafanzi ngiye Tanzania nyuma y'ukwezi kumwe mugabo ngiye Tanzania ari umuntu nzo safi ari abantu ngomba du supportingane kuvyereka indi ama clipe wa gospel sino muvuga ngamuga nzo mumenye ni kuvuga message yo voyage ngiye kugira collabo ni kuvuga n'umuntu nyene ndeka namuvugire nga yitwa Alan B from America ari muri America yamaze kumfasha ko collabo sinivuga mugabo mu misiza Frima Boy ndagiye kurira indege yake kandi ndifuza yuko nzoza nzanye ikintu kimeze neza ni cya kintu tugarukiye ngaho nyene turiko twisunze ivyo nyene Frima urabona yuko mwino misi nturi kuraboneka cyane ku mabase abari mu Burundi benshi urabona bariko bararuka barabwa cyane bariko badugira ku mabase mon cher ami why bien Frima atabijamo base iratandukanye cyo base yiwanje niko nzoyikora nzogira base ya bien apana biyo kuvuga ngo Frima Boy tumfatanya abakobwa ziga si base yani ungufatanya abakobwa munzu bivuye ziga si base ngo tukumusanga Frima Boy no musintu tuko turayaga ikiganiro nambaye bien akaratoka bien kandi kazimvye kumwe alezi dagyohewe none ingore niriye cyane gose Frima twashaka utubwire only you uyivuge ko gato histoire hanyuma utumirira abantu bagende kuri YouTube bayirabe bagire nico bayivuzeko indirimbo only you novuga yuko ni indirimbo iri mu bantu ndayituye kwanza bari ari en couple abakundana abantu bagomba kugira mariage aba nouvelle génération aba jeune ni indirimbo ya bien abo simbira kuri channel yanje ya YouTube ugire subscribe comment share ama bica bigenda neza Frima yari true story cyane bijya warinze ni true story cyane true story izo narinze si true story ku bantu kumengo banje kugira kantu ubwo niba nawe n'ibyagufasha yake true story ku bantu bakundana bane n'ibyo birimo nivyo nashatse kuvugaho fe urukundo rwa Frima Boy ni ruri official kuko nivyashika Imana ikabikora uzoba official uracari muri babandi bakora utuntu binyegeje mugabo indirimbo turacari Loki no indirimbo turaririmba ko bigashikira abantu benshi Frima reka tugusimire cyane okay anje kandi abashimire dushimire n'abantu tuvuga vuba nashaka gushimira abantu bamaze kugufasha uvuga ati ndabavuga reka nshimire kwanza Papa Regis ne kuvuga aha turi tuzokora concert mu indwi kurikira izo concert ikomeye cyane ya Frima Boy vuba bazobona affiche ngiye gukora concert ikomeye cyane reka nshimire Alan B ari muri Amerika we agerageje kunsabira kumfasha byinshi niho afishora n'urugendo rwanje kuja muri Tanzania no mu Rwanda ni kuvuga ngiye gukora concert ikomeye cyane
vuba mu iminsi eka nshimire kandi uwundi muntu noshobora gushimira witwa Aime wa Aimable ari mu Bwongereza n'umuntu nyene nadashaka kubona Film Boy acika intege eka nshimire abantu benshi sana abwo ndavuze benshi sinobamara eka nshimire n'undi muntu witwa Langwidi nanye nabikora neza hajya urazi ko twagumye twumva aba diaspora gusa reka tu sinavuze n'abadera rero nabo munavuze bino bore kanshimire n'ababosi bacu babaguza tunga tusengera plaza ari mu bantu bamfashije ukuboko rero katubashimire bose kabisa reka ndababwire gusa mugire subscribe ku TV yego Motivation Plus Media Motivation Plus Media turamotiva abantu men wow no kuvuga rero urikirano gira subscribe kuri TV yego uzasanga umujournaliste ataboneka meya kubaza ibibazo biri umusesanguzi yap bimeze bien sana ama ndashima kwanza kandi abashimira mwese reka mvuge merci reka nshimire kandi ndasubiye kubivuga Papa Regis namushimire nabwiye kuduga ikibanza tugiye kandi nzobatumako cyane zotwari tuzo kukwita plan yabizi ko benshi baratwifuza soon tuzoturinga merci cyane gose Film reka nagushimire cyane nawe ko waduhaye akanya merci yes bakunzi ba Motivation Plus Media reka tubashimire cyane twese atongera tubatubiragira kwa kundi nyene subscribe like comment na share kugira ngo ibintu bishikire byose yari The Brave Musesanguzi on the mic hamwe na Social Mura inyuma ya kamera reka tuvuga tuti bye bye